So guys, ubu ni ubuzima bwa truck, bw'umu truck driver. So ikintu cya mbere ntabwo ari ugutwara miles nyinshi. Ikindi cya kabiri ntabwo ari ukuderivaringa imizigo on time. Ikindi cya gatatu ntabwo ari ukwambara neza muri truck. Ikindi cya kane ntabwo ari ukugenda neza mu muhanda ngo ntubone amatike. Ikintu cya mbere na mbere mbelivinga ni ukwiyita, ni ukwitekinga care your body, ntugire ikida kinini cyane. Iyo niyo rules njyewe number 1 nemera nk'umu truck driver mwiza, kubanza kwita end of the day. Nubwo waba ukorera uwo ari we wese, nubwo waba wikorera udafite umubiri mwiza, niyo truck yazakunanira ejo. Kubw'iyo mpamvu tugiye gukora push up 60 byibuze. Okay, look, let's go. Twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So guys, iyo urangije izi push up, ushatse wahita ufata umuzigo ukigendera, cyangwa se ukajya kuderivaringa umuzigo w'abandi. Ndarushye. Anyway, ubu nibwo buzima bwa mbere na mbere nk'umu-truck driver, cyangwa se ushaka kuba umu-truck driver ugomba kubanza kugira ute kwiyitaho. So anyway, bye.